bakunzi b'imbonesha kure Argos turabahaye mwaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashimiye Imana Data twese itugiriye ubuntu bwo kongera kuyagana mu majambo y'Imana. Niyo suwa mwene so abashikiriza ubutumwa bwiza hano kumbonesha kure. Uyu munsi dusome mu gitabo cyo gusura mu byagezwe, niho tuza kuyaga ijambo ry'Imana ritubwira gutegura iherezo ryacu umuntu akiriho. Dusome ni mu gice cya 32 canke mu kigabane cya 32 ku murongo wa 29. Dusome havuga ngo iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira ibyiherezo ryabo. Imana ishimwe cyane. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turanezerewe ko twongeye akagahe n'ubuntu tugiriwe. Wavuze ngo sinzokoraniriza abayakobo ubusa, kandi wamuzindwa no gutegura utuma abakozi. Haleluya. Turasenze ngira ijambo rigira ububasha, nanje unkoresha unkoreremwo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iri jambo dusomye muri iki gitabo cyo gusura mu byagezwe, iki gitabo canditswe n'umukozi w'Imana Mose. Mose murazi vyiwe, yacanditse mu 1107 Yesu Kristo ataravuka. Urumva ni kera cyane. Abasesanguzi ibi bya Bibiliya bavuga yuko iki gitabo kirengeje imyaka 3000 canditswe, mbere ni 300 canditswe, baravye igihe candikiwe. Mana ishimwe cyane. Ahantu dusomye Bibiliya yerekana ko yari indirimbo ya Mose, kandi Mose yarahejeje kubibutsa. Mana dufashe cyane. Ijambo muze mwibuke muri Bibiliya, muri iki gitabo cyo gusura mu byagezwe, rigaragara inshuro 18. Haleluya. Gari mu buryo bwo kubibutsa. Aha Mose rero abasomera amajambo ababwira ngo iyaba bara abanyabwenge. Umuntu wese yaba yari umunyabwenge yari kwibaza, akibaza ku byiherezo ryiwe. Mana ishimwe cyane. Tuza kuvugana ijambo rivuga ngo gutegura iherezo ukiriho. Usomye mu cete aha muri igitabo ca Luka 16 murongo wa mbere ugashishikara kugeza ku murongo wa 31, tubona umugani w'umutunzi na Lazaro. Aba bantu barabayeho. Uyu mutunzi yarafise byose, yarafise uburyo, amafaranga, yajya icyo ashaka. Kandi Lazaro nawe biritwerekana yuko yatungwa n'udukorotse ku meza y'umutunzi. Mana dufashe cyane. Bibiliya avuga yuko bapfuye bose, ariko Lazaro kubera ko mu bworo bwiwe mu bihe yabayeho yubaha Imana, Bibiliya ivuga yuko apfuye yaduze mu ijuru ngo aja kuruhukira mu gikiriza ca Aburahamu. Uyu mutunzi n'abapfuye yagiye muri Gehinomu. Mana dufashe cyane. Izi nkuru mukari muzisome muri gitabo ca Luka 16 murongo wa mbere ubandanije urumva byinshi. Mana dutabare cyane. Tegura iherezo ryawe ukiriho. Uyu munsi warize ni byiza, uyu munsi uri docteur ni byiza, uri engineer ni byiza, uyu munsi uri incabwenge, ufise ama diplome menshi, mbere waraciye ama doctora, uyu munsi witwa professeur. Ivyo byose ni byiza, ariko usomye mu gitabo ca Yobu 28 ku murongo wa 28 haratwereka yuko itanguriro ry'ubwenge nukubaha Uhoraho. Haleluya. Uri incabwenge, ariko umviriza ubwo bwenge bwawe, izo doktora za ufise nizitaba zirimo kubaha Imana, nutaba wubaha Imana, iherezo ryawe rizoba iryahe? Mana gutabare cyane. Umviriza, nturabe ko uwitwa umukristo apfa, nturabe uwitwa umukristo atihanya agapfa. Ndakumva neza cyane. Inzira ni zibiri, dupfa nk'abandi bose, ariko umuntu yateguye iherezo ryiwe kiriho, arafise inzira acamwo, n'inzira y'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Umviriza, dushobora kugenda mu modoka twese
tukagira aksida, abakristo n'abapagani batihanye muri iyo modoka bagapfa. Dushobora guhura n'inkota twese tugapfa. Dushobora kugwara twese nk'abandi. Ariko umviriza, inzira ni zibiri. Ku muntu yateguye iherezo ryiwe n'umuntu atateguye iherezo ryiwe akaguma mu byaha ntiyihane, akaba indyarya akaguma mu ishengero y'umunyabyaha ntiyihane. Inzira ni zibiri. Haleluya. Imana idutabare cyane. Urashobora kumbaza ati none notegura gute iherezo ryanje? Dusome muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca 3:19 haravuga ngo, umutwe w'amajambo uvuga ngo Petero yigisha abakoraniye kurabibaye. 19 havuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Icambere mu gutegura iherezo ryawe umanza kwihana. Usomye muri Yohana igice cya 14 hava ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Si Mariya ndiko ndavuga, Saberana ndiko ndavuga, sundi mukuru w'idini muri Kibangwise ndiko ndavuga, si Martin Luther ndiko ndavuga, oya, ni Yesu Kristo. Haleluya. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyo ni wamwizera ukamuha ubugingo bwiwe ukihana. Haleluya. Niko gutegura iherezo ryawe. Bibiri ivuga ngo nta uja kwa data Yesu Kristo atamujanye. Ushobora kuba umunyecubahiro, ushobora kuba warize amashuri, uri umutunzi, ariko ubwo butunzi bwawe niwapfa ntibizobuza kuhambwa, kandi nyuma yaho ntibizobuza kuterwa muri Gehinomu. Kubera iki? Waronse imyanya myiza, warumvise ubutumwa bwiza bwo kwihana, ariko ubitera umugongo. Warumvise ubutumwa bwiza, abakozi b'Imana baza kukubwira ubutumwa ngo wihane, ibyo byose wabiteye umugongo. Niwapfa uzoba wande. Haleluya. Imana igutabare cyane. Ndi kwiherezo bivuga ngo, ijambo rivuga ngo tegura iherezo ryawe ukiriho. Ntibakubeshe ngo uri mwiza wa mukobwa we. Ndazi ko abahungu muhura bakubwira ngo uri mwiza, ukaraba kayo bufise, ukaraba igihagararo, ukaraba igikundiro, waravyibushe, ni vyiza, ivyo byose ni vyiza. Ariko mviriza, niwapfa uzoja he? Niwapfa iherezo ryawe rizobijyahe? Niwapfa wewe uzoba wande? Haleluya. Umuririmbyi avuga ngo utakuwa mgeni wa nani wakati kifo kikifika. Uyu munsi ubutumwa bwiza bw'ubwami buravugwa, buvugwa mu mpande zine z'isi. Abakozi b'Imana bari kubirirwa hirya no hino babwira abantu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Babwira umuntu yihanye kugenda uko bibereye. Umukristo akwiye kugira ingeso nziza muri quartier. Umukristo akwiye kuba afise témoignage canke intahe nziza muri quartier. Ariko uyu munsi wowe urigateranya. Uyu munsi muri quartier hari abantu batavugana neza kubera wewe. Kandi ivyo urabikora mu nyuma ukaja mu materaniro, ukaja mu makoraniro, mbere uruwi imbere mu idini. Ivyo ntaco bitwaye. Ariko umviriza, iherezo ryawe rizobijyahe? Nubwo uri revera, uri apotre, uri pasteur, umviriza. Tegura iherezo ryawe ukiriho, kuko urupfu ruri hafi. Imana idutabare cyane. Ikindi, umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, amaze kwihana akava mu byaha agahinduka, kuko kwihana no guhinduka, umuntu akava mu ngeso mbi z'ubusambanyi, umuntu akava mu buboregwe, umuntu akava mu byaha bitandukanye babyita guhinduka, umuntu akava muri bwa buzima harimo bubi butahimbara Imana agashishikara, aca asubira agakora ikintu kigira kabiri, gukorera Imana. Haleluya. Mu gukorera Imana rero biragutse. Urashobora gukorera Imana mu buryo ufise. Ku rusengero hari ibikorwa ugakorera Imana. Ukambika bene so mu ishengero, ukambika abakozi b'Imana, ugafasha imfuvyi, ugafasha abapfakazi. Ibi byose ni ibikorwa by'Imana dukora. Ngomba kuvuga iki? Usomye mu byahishuriye Yohana igice ca 19 ku murongo w'indwi. Ibyahishuriye Yohana igice ca 19 ku murongo w'indwi havuga ngo
tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugoroka by'abera Imana ishimwe cyane umviriza iyo umuntu amaze kwihana iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe aca akorera Imana mu byafise byose akitanga haleluya turi kwijambo rivuga ngo gutegura iherezo ryawe ukiriho none ni wafuzo bawandi ku mpanda haruzuye gendera amafuta ari ku mpanda ntuhave wibaza ngo uri mwiza abahungu ntibakubeshe ngo uri mwiza ariko ni wapfa ntibizobuza ko tuguhamba haleluya wa mugabo we wa mugore we uyu munsi umugore waragukunda uyu munsi umugabo waragukunda ariko ni wapfa ukabikiziga umviriza ntazorara iminsi 3 muri iyo nzu muri kumwe ngaho rikiziga azokubwira ati mviraho nimumukureho agenda aho abandi bari zishobora kurara muri iyi nzu umugore waragukunda ariko ntagukunda gusumba Yesu umugabo waragukunda ariko ntagukunda gusumba Yesu mwakire haleluya tegura iherezo ryawe ukiriho ni wapfa bizoba birangiye Bibiliya ivuga ngo kuva mu bugingo uja mu rupfu ni intambu kimwe turi kumwe ni intambu kimwe nubwo uzopfa bakakujana ngo bagusabire imisa ngo bacucagira ibyo bacucagira ibyo nibizobuza kuja muri Gehinomu mu gihe utihaye Yesu nagutabare cyane amafaranga yawe ntacazogufasha tugomba dusenga Imana mu Musiguzi 12 ku murongo w'9 hatwereka ko hariho urubanza none uzoba uri hehe byose bizoshirwa mu rubanza none ko wanse gutegura iherezo ryawe uzoba wandi ni kibazo Imana igufashe cyane dusenga Imana Mana data twese uri mu ijuru turanezerewe haleluya kamajambo yawe akivugwa ngo abantu bihane inzambi bucivuga wamutuma abakozi ngo babwire umuntu wese yitegure ategura iherezo ryiwe akiriho none rero nyakubahwa iri jambo ryawe rigira ububasha n'ubushobozi ku muntu wese za kuryumva urakoze mwami urakoze kubyumvise mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisabye amen bakunzi bimbonesha kure Argos turabashimiye cyane Yesu abahezagire naho ubutaha mugira umugisha